narumva ko nivyo ndi directeur commercial mfise akazi keza meze neza ariko societe nakoramwo naravuga nti si ya papa si ya mama hari nko mu kwezi kw'icumi na rimwe imbeho ya sawa bitanguye yari ryambe nawe mbonye imbeho hama aca ndagenda carampa ibikoresho vyo kuvida piscine ndagufinza iyo piscine ndayigezemo sanga amaze kuzibura n'abahazi barabizi urumva usanga bafise swing zabo zo gukora piscine artificielle iyo piscine ni kidengezi usanga c'ikinogo kingana gutyo we akacuzuza amazi canke kikuzuzwa n'imvura akateramwo utuntu tw'udupupe canke tw'uducanard wewe akumva ko afise piscine nibi c'est ça niyo piscine yantumye kuvida ndaja ko ndavida uri wenyene ndi jenyene imbeho imvura hejuru kwiragwa imbeho mu nzara mu ntoke hanyuma ngera munsi aho mpejeje kuvida sanga imisiba igakwa kungana n'inzoka bana ca ndafata telefone ca ndahamagara umukuzine wanje umwe dukunda gutera inkuru cane ubuzima bwari butandukanye cane atahari n'igihaziye kuko nagira ndakubwire nk'akarorero iki kandi ni ikintu gikomeye cane cambaye ko comme tu le demandes ushobora gupartage muri iyo myaka yose twabaye nkuko ari myinshi cane yari iruhishije aussi mentalement que psychologiquement du coup haragera igihe ngapasa uduperiode turi depressive biroroshe cane kudeprima biroroshe cane ko bikugora kuko hari ama challenge menshi cane mbere biramaze gushika ugashaka gufasha umuntu akakunanira wagerageje uburyo bwose cane qu'est-ce que ça te fait birambabaza trop hari niyo abantu je mpora mbona nkavuga ni my goodness uyu muntu iyo visa yaronse ipfumironka mwene wabo untazi mugabo nkavuga nti uyu muntu nkabona ko il est en train de louper ama opportunité bikanja Siren Vibes TV. Mwaramutse mwiriwe nizere ko muguwe neza nizere ko mukomeye mwe n'imiryango yanyu nitwa Zirakoze ndi mu Birigi ndi muyaga mwinshi mukabona impuzu ziko ziraguruka na telefone iragurutse mukabona ibintu bigurutse n'imiyaga myinshi mu microphone muze kwihangana ngo naje ngo mu gihe ciza nazanya kazondana n'umuyaga urumva ni ozi quand même anyways nkuko navyemeye naremeye ko nzokora ku biganiro by'abarundi bari hano mu Birigi kugira ngo batubwire ubuzima babayemwo batubwire ivyo bakora si hari aba entrepreneur si hari abashaka gucira umuce abandi barundi bagenzi babo si hari abashaka kuyaga n'abarundi bagenzi babo bari mu canke bari mu mahanga ko nzobakira uyu munsi nakiriye umutumire adasanzwe naramurose ndavuga ati uyu ubunye azobitara ry'abarundi benshi nkuko asanzwe ari itara ry'abarundi benshi bari mu Birigi murabizi ko kenshi abantu bazanga baje kurondera ubuzima bazanga baje kurondera amafaranga bazanga baje kurondera ivyo ngira babuze mu gihugu mugabo si kenshi si bose bihira hari abo bashika ngaha bakibura hari abashika ngaha bakabura bagasanga bahara bakora ibintu vyiza mu Burundi bageze ngaha anye bakabura ubuzi bakabura impapuro gasanga ubuzima buranse canke gasanga barabuze na orientation umusinganira n'uyu mushikane mubona ngaha namvise umengo yobera hamwe yo kweba kudukora ikiganiro yobera akarorero abarundi benshi kandi agashobora kubafasha kuza bazi neza cyangwa bajemwo kubera ko jewe mwameme isi ibintu nasanze ngaha sivyo numva hariya oya pe murazi ko ndi umukozi murazi ko ndi umuntu aciye ubwenge murazi ko ndi umuntu apambana kangana bagira ndabwire ko ntoye ubwenge hirya yejo naratakaye ndatubwenge ndavuga ndi mu biki hano ngira mpfe mugabo heureusement ko nanonse abantu b'abarundi batesa baramba hafi birashoboka ko nkora birashoboka ko ushaka kubandanya ndahaba ntagira deprime rero ni benshi bishikira bamaze kuzanga baje kwinstara baje kwiga baje mu bindi ugasanga biranse rero twagira tumwumvirize uyu mushinga ntaye ararakute manyaje yiwe
ingene yaje hano mu Birigi n'ibintu akora kugira ngo mugashaka kubwira abantu bose bari ngaha mu cyangwa bari shaka kuza ngaha kugira ngo muze kumva ina imisi muyumvirize mutekanye mutora gasonga bugari abacuma muko muri uko murumviriza kugira ngo ntagire ikintu kiza kubacika reka ndamwakire abaramutse hama twicare twige meze neza karibu kuri Siren Vibes murakoze cyane mitwa bande niba twari twohera kuri presentation mitwa bande hanyuma tugende n'inkuru yanyu mu nyuma je nitwa Alex Singirankabo nkaba mba mu Bubiligi haze imyaka 12 hama yego naje muri iki gihugu nje kwiga hanyuma nkaba nubatse n'umufaso numwe n'abana b'abakobwa babiri beza cyane cyane gose turakwakiriye Alex kuri Siren Vibes nibaza ko uri bon kugira ngo tukumvirize twige murakoze cyane ndaza kugerageza uko nshoboye hama kandi ndashimiye mwe mwashoboye kuntumira muri ganiro canyu ndashimiye kandi abanywanyi banyu bishene yanyu baza kudukurikirana nizere ko baza gufashwa turabaye ikaze ego cyane uri hano mu mahanga abantu tumaze kuganira bari muri diaspora benshi nkunda kubabaza mpera kenshi ku ukuntu baje hano muri kino gihugu waje ungana gute eske wavuze ko wajuje kwiga waje uri umunyeshuri hariya uje kurondera ubumenyi bundi hano canke hariya wari ufise akazi uragahebura uraza hano muri uje kwiga ego ni nk'ivyo nyene muvuze nivyo narenje kwiga mu Burundi narakora kandi sinari mfise akazi kabi cane nakora ahantu mwishira hamwe rikomeye mu Burundi rimwe mu mashirahamwe akomeye mu Burundi hanyuma nari directeur commercial ico gihe nari muto kandi nahembwa neza vy'ukuri dufatiye kuri ico gihe mu mahera nahembwa ariko jewe ndi umuntu namye mfise des aspirations nifuza kugera ahantu nifuza kugera kure ku buryo nubwo nari muri ako kazi keza muri iyo poste nziza inyota yanje yo kushika kure ntigeze ihera gushika naho hageze igihe ndahitamwo ndadesida kurondera ishuri kubera yuko narumva ko nivyo ndi directeur commercial mfise akazi keza meze neza ariko societe nakoramwo naravuga nti si ya papa si ya mama uyu munsi bihindutse nza kwisanga mu ibarabara nk'abalicencié bose nkanje iki kandi peut-être expérience professionnelle ntoya mfise mugabo s'il s'agit y'urupapuro rwo kwerekana mugiye gusaba akazi ni rumwe n'abandi bose bariko barakarondera nkumva umengo ntibimpumuriza nkumva umengo ntibikwiye niho rero natangura kurondera ishuri mu Bubiligi ndapostira ku mashuri atandukanye hama ndaronka inyishu nziza kuri Université Catholique de Louvain kuza kugira master nico gihe rero naciye ndemisiona narademisiyonye ndatanga ikete ryo gusezera ko ngiye kwiga hari abantu benshi batabitahura baho muri famille babagenzi babagize iki ariko nukuri yari ngingi toroshe na gatoya ariko naranezerewe ko abavyumvise baravyumvise abashigikira baranshigikiye n'abari bantwaye muri iyo shira hamwe baransezeye neza barananshigikira ndabwira projet zinjanye baranantekerera donc nukuri byabaye vyiza cane Alex justement uhagaze aho nyene ni ikintu abarundi tumaze kuganira ngabambwira ngo abagabo b'abarundi ngo barashika ngabo bagaca bakubitika kora ko ngo baba baravuye mu mundi bafite amaposte meza hanyuma bagaca bashika aha mu mahanga bakanka gukora ubuzi buciritse buri munsi yaho bakora bakarinda gukora nk'amaposte meza ari hejuru bigasanga biheze aha nyine ari abantu bakutwa n'inzara batafise ahantu baba ibintu nkene bigoye ico gihe wewe uvuye kuri poste y'u directeur
uje ino i Burayi uje kwiga c'est vrai wari ufise ngene ama aspiration yo gushaka kwiga gushika kure mugabo après toi ufise igihagararo hariya wari ufise ijambo wari umuntu atwara abandi bantu wari umuntu afise ubuzima afise amafaranga afise ibintu ese gushika ngaha anye gusura kuja mu mwambaro muri titre y'umunyeshure mu buzima nyene butari bwiza cyane ko kumva après tout umunyeshure ngaha anye vyarakoroheye misi ya mbere canke est-ce que psychologiquement ni ibintu birura switchinga byo canke ni ibintu nyene uvuga ati sinzi vyakugendekeye gute ntivyari vyoroshe na gato ni ikibazo ciza ntivyari vyoroshe na gato akarero kamwe konyene no baha kugira ngo nishure ikibazo canyu ubwa mbere mwumvise ko najenje kwiga pa ma propre décision nta leta yampaye bourse nta bavyeyi banje bandungitse ku mahera yabo ni jewe jenyene ni ukuvuga udufaranga twose nari narabitse nari narepargne ugeze hano twahezwa n'amezi nk'abiri canke atatu ya loyer na Minerval ico gihe nashika hari muri 2013 Minerval yari nini cane mu nyuma muri les années 2015 niho bagiye kugabanya Minerval y'abarundi n'abanyarwanda bashira ku mahera amwe n'ababirigi ariko twe tugishika ico gihe yari amahera menshi ngo nashitse ndi ha Minerval y'umwaka wose hama urumva nategerezwa kugira iki nategerezwa kubaho nja mu majob étudiant amajob nyene kuja gutera amashugwe kuja kugira iki uvuye kuri titre ya directeur commercial hanyuma ndibuka ijob ya mbere nakoze umuntu w'umurundi nasanze ku université yabonye situation ndimwo yarahamenyereye yambwiye ati hariho job ngo ndagutwara ndagenda sanga n'umuntu w'umukecuru w'imyaka nka 80 acarambwira ati rero akazi mfise ingo ndakwereke piscine yanje uvida hanyuma uhejeje kwivida ucuja gutera amashugwe mu rugo muri clôture hari utushugwe batera hama hari nko mu kwezi kwa11 imbeho ya sawa bitanguye yari ryambe nayo mbonye imbeho hama aca ndagenda carampa ibikoresho byo kuvida piscine ndagufinza iyo piscine ndayigezemo sanga amaze kuzibura n'abahazi barabizi urumva usanga bafise swing zabo zo gukora piscine artificielle iyo piscine ni kidengezi usanga c'ikinogo kingana gutyo we akacuzuza amazi canke kikuzuzwa n'imvura akateramwo utuntu kudupupe canke twutuki twudukanar wewe akumva ko afise piscine nibi c'est ça niyo piscine yantumye kuvida ndaja ko ndavida uri wenyene ndi jenyene imbeho imvura hejuru kwiragwa imbeho mu nzara mu ntoke hanyuma ngera munsi aho mpejeje kuvida sanga imisiba igakwa kungana n'inzoka bana ca ndafata telefone ca ndahamagara umukuzine wanje umwe dukunda gutera inkuru cane ca ndamubwira bandi mu mvura niki nisha ntije ahantu ndaje kuhagwa nurazi ndamutera inkuru ivyo ndimo yaratwenze atwavuga ati sha ihangane kabisa donc ntiba vyoroshe ariko vyose iyo uzi cakuzanye iyo uzi co ugomba gushikako uragumako nta kikuhagarika Alex c'est vrai hari ikintu je kuvuga ngo iyo uzi ngo ico ushaka naho ushaka kugera ngo uratena ego nivyo mugabo nibaza ko hariho yindi force parce que après toi abantu benshi bazanga bace bashaka mugabo bakageraho vyanka kora koja kumbwira kuja kugwana n'imisiba mu mazi novayo niruka ambwira akazi ndagahevye sinzogaruka wowe ni kiye kintu cagufasha ngene ndazi iyo humilité yo guca usura kandi kwishira hasi yari juste kuba uzi iyo ushaka gushika canke bavuga ati ndafise choix est-ce que j'ai le choix kandi ico gihe wari marié wavuye mu ndi uri marié cyangwa arukira umusore ico gihe sinari bwabe marié ariko après inani maze ngaha naciye nsubira kwimariya mu Burundi muri 2014 ico gihe ni kiye kintu cagufasha gushobora gusupporta iyo changement de vie ibaye uko onye icambere novuga no kuba uzi ico ushaka mu buzima hanyuma ica kabiri ni discipline hanyuma ikindi ni umwete ivyo bintu rero iyo ubifatanye kumenya icyo ushaka kugira umwete no kugira discipline
biragufasha gushika kuco wifuza. Abantu benshi bakunda kuba bloqué par manque de discipline. Kandi manque de discipline ijana n'ubunebwe, ucubika inebwe kuko priorité zawe ntiziba zikibaye priorité, upfa kuruha ukaca giving up, ukaca ubiheba, ukumva birakunaniye ukaca ubiheba. Ariko nibaza yuko iyo ufise ico ushaka, naho woca mu bintu bigoye, naho vyokomera, ugumako ureka. Hari ikintu abantu benshi bakunda guhuriza ko turiko turaganira kuri integration y'abarundi ngahanye, ngo ni mu gihe ugize chance ukakigwa n'abantu bashaka kugufasha kwintegra mu misi ya mbere. Ese koragize warahuye n'abantu bashaka kugufasha canke nyine wabaye umuntu nyene yigwana ko muri ubwo buzima bw'imisi ya mbere? Ico gihe jewe nta bantu novuga ngo baramfashije, abantu duhura nkuko jewe ngira turaza kubishikako, nkuko jewe akazi nkora n'abantu benshi uyu munsi nkabafasha kwiyintegra, nkabereka inzira n'izindi. Ico gihe vraiment nta bari bahari, en tout cas izo structure canke abantu babikora nabo twahuye nabo. Uya ndi kuvuga naho tubara abantu babikora nk'akazi, nk'abantu mukura muza musanzwe y'aba barundi canke batari abarundi bashaka kugufasha kumenyera ko sinibaza ko ubuzima umuntu ari wenyene mbwe kitari ciwe ari ubuzima bwa bworoshe. Abantu urumva ngaha hariho abarundi najasanze abarundi ntibabura ico bagufasha, urabigirako, barakuganirira ivyo ngaha, barakwereka umwongo uhuma n'udahuma, barakwereka aho usumira, ariko uruhara nyago ni wewe, kuko ntibashobora kumenya ikiri muri wewe, ikikubirisha, ikigupasiona. No, naha wewe nyene ho kwactiva tes passions et tes ambitions kugira ngo ugumye urugendo. Nta muntu n'umwe wo hanze ashobora kugukorera ivyo wewe ugakoze. Utubwiye ko wagize mariage après une année. C'était facile pour toi kugira mariage mu mwaka umwe? Est-ce que mwaka umwe waramaze kuba stable ngaha canke kuko mariage urumva si ikintu abantu bakinira ko ni urubanza rutegurwa aussi, waramaze kwintegra ngaha canke wavuze ati ma foi égale zéro je me marie? Bon, sinovuga ngo ma foi égale zéro, ngo niko vyambereye ya vyose vyabaye mu mugambi nari mfise, vya bindi nyene twavuze, kumenya ico ushaka, discipline, sino nta buryo nawe uravyumva nari mfise na gato. Mugabo naragerageje uko nshoboye kose ndabishikako. Kubera iki? Kubera ko nari mfise umukunzi, twari tumaranye, umva twagize mariage 2014, twari tumaranye imyaka 5. Wow. Kandi iyo myaka 5 twari tumaranye ntitwabana. Twarafatanye muri fiançailles tugikundana, acagenda kwiga mu mahanga, sigara mu Burundi, hama à un moment donné ncanza kwiga mu Bubiligi, akiri muri ca gihugu yaja kwigamo, tuguma dukundana à distance. Ntibiba vyoroshe na gatoya. Justement niba vyoroshe. Alex, uri umuntu usanzwe yihangana mu buzima busanzwe, umuntu asanzwe ari patient mu buzima busanzwe canke numenga ni ibintu uri kuvuga ibintu kwivuga nkamega ni ibintu bisanzwe mbwa si ibintu bisanzwe. Ufise umukunzi ari kure, uvuye mu Burundi uje mu bundi buzima, still muri relation à distance, numenga ni ibintu bigoye kujaka ku muntu ari sinzi ni patient cyangwa se mu buzima busanzwe. Sinzi ko novuga ko ari patience, je umuntu afite determination cyane, kandi determination yanje niyo yantumye shikaho nashitse, kandi nizontuma shikaho nzoshika. Ndi umuntu ari très déterminé, haba muri ivyo vy'urukundo n'umufasha wanje turi kumwe. Hagati aho umva ko twagize mariage nyuma y'imyaka 5. Inyuma yo kugira imyaka inyuma ya mariage twasuye kumara iyindi myaka 5 tutabana. Kubera ni ukuvuga ko umufasha wanje twamaze imyaka 10
à distance dukunda donc d'abord itanu turi abafiance hanyuma itanu turi marié tutabana kubera iki kubera ubuzima kubera vyanse wacu ugarukiye none wacagwa mu Burundi urumva mu nyuma ahereje kwiga mu mahanga yaratashe ntamatashe jewe nguma ngaha ngumye ngaha ngerageza kwansanga ngaha birateba gushika naho vyikwega jusque à 5 ans de plus no kuvuga kuva 2009 gushika 2019 aho yansanze ngaha haraheze imyaka 10 no kuvuga mu myaka 16 tumaranye tubanye imyaka 6 niyo tubanye mu Ndayifurije kurambana mu izina rya Yesu amen Amen. Ntaciye mu bikomeye mwaciye mu bikomeye 5 ans ico gihe we ntiwataha mu Burundi kugira kumva wari watashe kugira mariage est-ce que ntiwataha muri ma vacances hama ugasura ukagaruka nko bandi barabikora ego vyarashitse gakeye urumva nkuko wavyumvise nta n'uburyo bwinshi nari mfise umva nategeza kuri amashuri ndirondeza ngiriki ariko naratashe nka kabiri canke gatatu muri iyo myaka ego turabonana gushika naho Imana icinzira araza arashobora kuza Imana ishimwe Imana ishimwe hariho nibaza hari n'imigisha mufasha Darane ego cane gose ashika ubaye panui ashika ivyumviro bica vyuguruka hariho difference y'ubuzima bwawe ngaha anye muri marié na uri wenyene n'ubuzima amaze kuza muri marié aha ari ngaha cane gose cane waciye mu Alex ameze gute nkuko wabivuze bon sinashanova nagumye ndi wa wundi ariko yuzuye ari complet abaye complet kuko bon nkuko bibajije ubuzima bwari butandukanye cyane atahari n'igihaziye kuko nagira ndakubwire nk'akarorero iki kandi ni ikintu gikomeye cyane cambaye ko comme tu le demandes ushaka gupartage muri iyo myaka yose twabaye nkuko ari myinshi cyane yari iruhishije aussi mentalement que psychologiquement du coup haragera igihe ngapasa uduperiode turi depressive par dépression abatabizi baca bumva kugwara mu mutwe mais c'est pas du tout ça dépression basigaye babizi ko depression ari ingwara kandi sanzwe je rero anashaka sinigeze nja ku muganga cyangwa no jamais ahubwo jewe narivura ingene nivura ndakubwira narafata bingeze ahantu numva nshaka kubana n'umufasha wanje numva ndamukumbuye ndakunda football cyane nakina football avant midi nariyaranja nkamenya equipe zikina avant midi nkazijamo ngakina na après midi iyo ntari mu ishuri mugana nariyaranja buri mwanya nkaguma ndi busy ku buryo nza gutaha ndushe ebana ari kuvugana nawe mugabo nkaca njyama donc nuko rero je navura uburemere buri kuri jewe kubera kutamugira hafi hari abantu bavuga ngo ibura hari depression nyinshi abandi ati nta depression hari iburaya selon toi nkawe nk'umuntu hamaze imyaka 10 bimeze gute ku barundi nuko batari barundi ugaca ncane ku barundi depression irahari cane gose mugabo ihari ugutandukanye kandi no kumvo zitandukanye hariho abantu badeprima kubera bakumbuye iwabo bakumbuye ababo bakadeprima ivyo birumvikana hariho aho ndiko ndavuga abantu wanashaka bafite imiryango mugabo bakumbura ba inasenge ba nyinabo ba tonton ba oncle tout ça ba nyogokuru abakibafise inshuti kandi bari kumwe na papa na mama n'umugabo n'umupfasoni n'ibibondo mugabo gakumbura biwabo ni wabo baratunaka depression ashaka kugira hariho abandi badeprima kubera ko il était quelqu'un nkakurya twabivuze dutangura iwabo arashitse ngaha byose bimeze nk'ibi biguye hasi byose akabona ko apfuye karabaye ça fait déprimer hariho abandi rero badeprima nyako deprima vya vrai n'abantu bava mu bihugu kenshi abarundi bafite amahirwe vraiment bikunda kugenda neza kenshi mugabo abava mu bindi bihugu bakabura impapuro
bakabura impapuro complètement babura impapuro kuba muri ibi bihugu rero ngaha ibintu byose ni electronique urumva etu nta kazi nta revenu nimwe ufitiye uburenganzira no kwa muganga ntibishoboka ko nta cyangombwa ufise wowe rero wavuye iwanyu uzi kuje kuba umuntu ngaha akomeye wari witeze gusomera none urarumanze je te jure baca badeprima bakaba n'abasazi bavre kuko urumva ibaze ntuvugwa ntufungura nta revenu ntaki aho onye wihenze anjuru ugafata na loyer ugafata na location inzu hanyuma ukaca wiro trouver un monde utagira icuriha ama facture électricité gaz ibiki donc inzu ibi ama facture ku ma facture ukaca usanga ntugira ico biriha niho rero abantu basanga mu barabara barasaze rero les dépressions zirahari ngaha hanye mugabo ku madoke atandukanye no kubw'impamvu zitandukanye ego merci mugani baza kugacishije ko ariko nibaza ko tuza kuhashika gose mu kiganiro cyacu mu mpera zacu usanga ukora mu kazi ka social niko novyita mu gufasha abarundi kwiyintegra abarundi gucanga n'abandi bantu bose abanyamahanga kwiyintegra hano muri kino gihugu du navuze no mu ntangati abarundi bashaka kwa emisira abarundi n'abanyarwanda barumva ikirundi abashaka kwiyintegra hano nibaza ko bamaze kumenya ko biki kintu kigoye ni information mu bihugu by'amahanga canke hano hose ikintu kigoye ni information bamaze kumenya atari umuntu akora bino bintu acha kuzodufasha kora ko nibaza kubizi cyane mugana ashaka kutubwire gutanga ugakora ryari kora ko imyaka buhamaze mumaze kubona ibintu byinshi mumaze kubona ati ahanye birakunda ku barundi ahanye biranka bigenda gutya ni imyaka ingahe watangiye gukora mukora ni wiki exactement akazi ni ibintu vya leta canke n'abantu ngira ngo bashaka kwa mwagishize hamwe ko dufasha abantu bari ko baza muri bino bihugu oya ni association nkorera yabayeho kuva muri 1994 donc iramaze imyaka hafi 30 irenga uyu munsi ndayikorera rero kuva muri 2018 ubunye donc irarenga imyaka indwi ndayikorera hama urumva ico gihe association yakira ifasha abanyamahanga bakeneye accompagnement social accompagnement professionnel accompagnement y'ibindi n'ubundi bufasha ari kuronka inzu logement n'ibindi bitandukanye jewe rero ngiye gukorayo nagiye mu gisata kijanye n'ibintu vy'akazi n'amashure gufasha abantu kuronka abanyamahanga exactement kuko urumva ngaha muri iki gihugu mwumve kubera muri iki gihugu umaze kuronka impapuro nibaze ko abasigaye kuronka akazi no kurondera akazi kandi akazi hari naho kadahera ku kazi nyene hari naho gasaba kubanza kwiga hari naho gasaba kubanza gukora ibindi bintu imbere yo kwiga naho hari ibindi bintu birinda gusabwa nuko rero jewe nivyo nkora kuva ico gihe uwo mwaka ça fait plus de 7 ans hama rero usanga abarundi benshi barazi iyo organisation nkorera barayizamwo urunza abarundi urabizi barabwirana nibisanzwe yego hama ndabafasha abanyarwanda abagineye aba Colombien aba bo kwisi yose hama nakazi karyoshe nakazi ko gufasha nakazi ko gufasha justement ugerageje kuraba umu Alex yahora akora mu Burundi akora muri marketing muri marketing uyu munsi ko buri muri social est-ce que uri gukora mu bintu ngene washatse gukora canke burageze aho birahinduka bivanye ngira ngo n'amashuri ngira n'ubuzi bwari hari nabuzi buri ngaha anye canke wabandangije mu bintu wowe usanga ukunda ko après tout nibaza ko n'abantu bafasha kuronka ubuzi bw'ibintu bashoboye canke ubuzi bashaka gukora jewe nkora akazi nkunda kubera ko ngiheza secondaire nshaka kwiga université nahisemwo droit
kandi mpitamo droit sinigeze niyumvira amahera abavoka baronka canke iki jewe nahisemo droit kubera numva umengo ndashaka kuzoburanira abantu bari fragilisés bari dans des situations précaires abantu batishoboye sinigeze niyumvira ama honoraire y'abavoka n'ibiki numva jewe nshaka gufasha hanyuma nuko nize droit hanyuma mu nyuma par les circonstances de la vie nisanga mu vy'akazi ka vya marketing commercial et tout mugabo uyu mu nyuma rero ndaza kwiga ngaha nje kwiga ngaha ndaheza master yanje nja muri ako kazi cyane nisanga ndi muri ka kazi k'ibintu nkunda nukuri nakazi nkorana umwete nkorana ubushake bwinshi ariko na cyane cyane nakazi gasaba kuba ukunda abantu de nature aka kazi udakunda abantu nakokora kuko bisaba kubera yuko bisaba d'abord ko muri wewe haba ubushake bwo kwifuriza uwundi muntu ko atera imbere okay nibaza ko sinzi sinokubaza ati mbega wakagiyemwo ukirondere canke wakagiyemwo ukarangiwe n'undi muntu kuko nimba uyu munsi uri kurafasha nawe ushaka kubangira hari abandi bantu ushaka kuvuga ati twara nanje ari umuntu yansunitse kugira ngo nshobore kumva ko nanje nabikora n'umutima mwe canke ni ibintu wirondereye ubya oya si ibintu nirondereye na gatoya nakazi naronderewe na service social ya commune n'abamwe ico gihe ngiheza kwiga bandungikayo muri contrat ngaha rero des contrats d'insertion njayo pour une année et demie ukwezi umwaka n'igice hanyuma ndakora inyuma y'umwaka n'igice rero ngaho baca baranshima baca bamproposa contrat indéterminé uvuze ko akazi ukora arakazi kagoye kagoye mu buhe buryo exactement est-ce que ni kubera ko muhora n'abantu bwoko bwose ni kubera ko muhora n'abantu bafise ingorane zitandukanye canke gasaba umwanya mwinshi n'inguvu nyinshi canke ni selon amakarakter y'abantu mugenda murahura nabo mu kazi kanyu nakazi katoroshe kubera yuko nakazi effectivement gasaba kugera ama culture menshi urashobora kwa compagnie umushinwa ukakompanya umupakistanais ukakompanya umuguinéen umurundi umunyarwanda abantu b'amanation atandukanye abo bose rero bazi wawe baje kurondera urukiza somehow niko novyita kuronka inyishu y'ikibazo gikomeye cyane ikibazo c'akazi ikibazo c'ishuri ikibazo cyo kwintegra professionnel muri iki gihugu n'ikibazo gikomeye cyane gikomeye gose muri iki gihugu naho uronka izo mpapuro udakoze utaronse ingene ukora urumva ntaco bimaze quelque part urumva kuko uzosabwa pension plus tard ugiye muri retraite il faut avoir travaillé du coup rero usanga abantu bose baza kugusaba izo mpanuro kurondera kubasigura rero ni muri ubwo buryo usanga kujera izo temperament zabo bantu bose jewe rero vyaca biba n'ibindi kuko uko nabibabwiye urumva ni muri periode haza abarundi benshi cyane ndababwije ukuri umwanya nakoze canke nkora en dehors y'akazi ngira ni munini kurusha unkora ndi mu kazi kuko urumva abarundi barapirana yego bakaguhamagara bakakubaza ibi hari n'igihe jewe bahamagara saa 2 z'ijoro saa 3 canke mvuye ku kazi bakantegera donc ugasanga Imana ishime ko mfise umupfasoni anyumva antahura kandi abitahura ubundi voilà rero ivyo rero ni muri ivyo bintu nakubwiye n'ahandi nababwiye ni ibintu udashobora gukora udakunda abantu ntavyo wokora nta na gatoya so ukunda abantu cyane ubizi gute ko ukunda abantu ndabizi kubera ndavyiyiziko kubera urabura amahoro yo umundi muntu afise agize ikibazo est-ce que uba wumva
woshira imbere undi muntu imbere yuko wowe wishira imbere canke barabikubwira selon y'ivyo ukora aho rero tu risques de toucher une corde sensible kubera yuko urukundo ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwanje cyane cyane icya kabiri ni umwete ibyo bintu bibiri nibyo piliye zigize ubuzima bw'iwanje urukundo n'umwete kubera iki mvuga ndisubire ko ndabifise kandi nzi ko ari byo binsunika ni kubera inzi naho byavuye kandi kubera nzi ko bimbamo uti gute umwete uri muri jewe kubera yuko nzi naho upfa jewe mu muryango iwacu nakuze numva ko sogokuru apana numva naranabibonye sogokuru wanje yari umuntu w'umwete cane 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 naramubonye nkiri muto narakuze mbona muhiriwe kwa sogokuru yari umuntu arima cane 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 gose yari umuntu w'umworozi nakuze kwa sogokuru mbona inka zirenga 150 zitaha hari ikintu bita umuhora ku buryo twe turi abana na les enfants s'amusent tugaharura inka imwe imwe mugabo sogokuru agufasha uri kuramuharurira inka yagutera ikibando kimwe ebana carazira guharura mugabo hari igihe twara gushika nko 150 ugiye mu ndi mugasanga hari imicungwe hari amavoka hari kawa kawa yarafise ibintu bikomeye nakuze numva ko sogokuru yari umuntu w'umwete cyane kandi ibyo bintu ndabibona no muri famille turafise umuonkle aba kwitongo kwa sogokuru yabayeho ahari nawe ni gitangaza nuko nyene no mu nshuti abakuze abo donc ni ibintu umwete rero uri muri ico ndi sûr kandi voilà hérité de ça du coup papa nawe wanje yari umuntu w'umwete mugabo yari umuntu nawe coriace nuvuga umuntu navuga gute qui ne lâche pas umuntu ari courageux umuntu ivyo bintu byose rero nagiye ndatoratora gutyo urumva ku buryo une histoire mais vraie kandi agacishemo ndibuka muri crise yo muri 1993 igihe bagandagura Melchior Ndadaye twebwe ahantu iwacu ruguru c'est une commune frontalière na Gitega amakomune twabukira sazi Itaba rero habaye ibintu byo gutemana abantu bariko baratemwa bahungiye mu commune wacu imusongati mu Rutana noneho abahunze bose n'ababanyi bose bahungiye iwacu parmi les raisons impamvu zimwe zatumye bahungira iwacu n'izaha ni ukubera hari ibintu bashobora gufungura pendant iminsi yose solution ziva he alors ico kibazo gifatanye n'ico narimeje kwishura narimeje kwishura la partie y'umwete kugira umwete gufasha kumva ugumye ufise energie ko bisaba energie biragusunika vyonyene et voilà tu ne peux pas ntushobora kuva ku kazi 18h ngo ubandanye wishura abantu 20 ivyo ni ibintu nkora nibaza ko rano ni ibintu nkora ivyo numva hama ikindi naco n'urukundo
urumva navuze bibiri ubu naho ngenda kubwira urukundo et ça c'est la corde sensible nakubwiye jewe j'ai hérité y'urukundo kandi nico gituma c'est ma vie kandi ubuzima maze kubaho nabayeho ntanga urukundo narafashije kandi abantu baramfashije barabananje bamfashije benshi mugana ibintu nkora uti byagenze gute jewe je vais te dire kandi ubu n'ubuntu budasanzwe ugiriwe na shane yawe igiriwe amen muvuge muti amen n'abantu bake cyane babizi mugabo c'est pas un secret jewe j'ai été séparé de ma mère à 4 ans. Nari mfise imyaka 4 quand sinon j'ai perdu kuko twaratandukanye umuntu mbwa ntiyari yitavye Imana ku myaka 4 hama j'ai été récupéré par ma belle-mère muka papa hanyuma arandera arandabaho n'abantu tuvukana gushika naho ku myaka 13 nari sinarinzi ko atari mama ntavyo narinzi wow sura ko yarabaye mu mama wa vrai natanguye kumenya ko atari mama hamwe abantu ntanguye kumva bambaza ngo mbe mukaso ngo mukaso ntangura kuvuga mukaso c'est quoi ce que ça veut dire hanyuma jewe iyo myaka yose nabayeho mama ari umuntu mbona yari umuntu afite urukundo rwa rundi rurengeje urugero urukundo rudasanzwe n'umuntu nakuze mbona abantu baza kumuramutsa abakecuru b'abatante biwe nawe adutuma kuja kubaramutsa agafata impuzu zabo tuvukana bakuru natwe tuje guha abatishoboye n'umuntu yaturunka kuramutsa yari afise urukundo rumwe rutabaho hanyuma duku jewe nkurira muri ivyo kugeza naho rero maze guca ubwenge maze kumenya ko atari mama wanje wa vrai niho navuze ni wow ararengeje byari birengeje mugabo nsubira inyuma gatoya burya mukaso akubera umuvyeyi mwiza nawe we bikuvuyeko urashobora kuba umwana w'ikigaba ukamunanira cyangwa ukamugora ariko noshima Imana mvuga nti peut-être je nabaye umwana mwiza somehow kubera ko jewe namye ndi umuntu umugwaneza namye ndi umwana adafise insinga mu mutwe akunda kwitwengera akunda kwitambira akunda kuryoherwa et ça il se pourrait que je l'hérite aussi de ma maman ma vraie maman de sang nawe yari umuntu ngo umutesi nkuko babivuga mu Kinyarwanda yari umuhererezi wabo yari umuntu yakuze neza umwana w'abatware rero yari umuntu ngo afyina cane nibaza ko mfise ako kantu rero je sinigeze ndamugora uwo muka papa nari umuntu ntashe dutamba aca ndamutambisha ari umumama akuze agatwenga kumagagire sinamulasha sinamuhaga twarafyina hama rero nkura mbona ngashaka gutaha bwije cane ngasanga mama aracecaye muri salo andindiriye ngo ntahe rero nugo rukundo dans lequel j'ai baigné rugira uwondi rutuma runsunika gukunda abantu gufasha abantu juste une dernière histoire gatoya ku rukundo rwa mama nababwiye hamwe ko ndababwira muri iwacu abantu bigeze guhunga bahungira iwacu barya abantu bahunze bamaze guhungira iwacu basanze umuhungu yakora iwacu bamwe twita ababoyi yari amaze muhira nka 8 ans yaje afise nka 13 ans icyo gihe yari afise nka 19 ans cyangwa 21 ans urumva nka 21 icyo gihe abo bantu bahungiye muhira bamusangaho kumbe yavuka hajya mu makomine baje bavamwo niyo yavuka kandi il se peut que papa wiwe yari mu bariko barabatema
sinzi ko vyumva ivyo bintu baca barashika bacamusangaho baramumenya ngo ni umuhungu wo kwa naka baca baravugana baca bagenda baramufata baje kumwica hanyuma mama sinzi ngene yabibonye bamutwaye ahantu mu mwonga kumwicirayo ivyo nari muto narabibona aca agenda arirukanga aca arababwira ati ndababaza uyu mwana yabagize iki uyu mwana ko yaje iwanje ari kibondo atigeze ava ngaha papa we bifana iki n'ivyo ariko muvuga Agira kuri ziri. agira ziriye arabwira atumvereza rero uyu mwana muramwica mumpereyeko esa ni ibintu nabona hanyuma rero uwo muhungu akira gutyo uyu munsi tuvugana ni umushoferi w'ikamyo afise ubuzima jewe ngiye i Burundi turabonana ni nk'umuvukanyi il est devenu comme un frère voilà ubwo rukundo rero voilà ubwo rukundo je nama mvuga iminsi yose ntiburya uko abantu bitwara mu buzima niko baba bararetswe niyo ndero baba bararonse ivyo nama mvuga iminsi yose ubwo rukundo rero niko gatumye korana kindi kiganiro nayivuze kare mu ntango ati hari abarundi baza ngaha mu mahanga bakaronka ubuzima bakaza bazi ico bashaka bakakigwanira bakagishobora kare hari umuntu yatubwiye ngo hano muri kino gihugu ngo uje ngo gushaka kuronka ubuzima ngo uraburonka wari kandi ngo uje gushaka kwigira imbwa ngo abazungu baragufasha ngo kubimbwa ngo haguha ngo n'umurizo bakakugisha ngo no gukuga niko yatubwiye ngo ushaka ubuzima ngo uraburonka vy'ukuri mu kazi ukora nibaza ko harimwo cyane gose gufasha abarundi kutabizombwa abandi babazo kutaba abo bantu mu mutwe vyanka bakisanga mu barabara kutaba abantu bicwa n'inzoga kuko harabo twumva ngo usanga ngo byaranse kwera kumwe inzoga nyinshi kora byaranse yahuza inzoga ntashobora no gusubira hariya nyakora ntashobora kuvanga mu diaspora avuye ngage mu Burundi hariya uca vyanka gose akazi mukora mugakora gute reka ntangure mu kukazi mukora en général aho mukora gushika tugeraho ivyo ukora we nka Alex nk'umuntu yiyemeje gufasha abantu mu bwacu ncana abarundi kuko après tout nibo bene wanyu mubikora gute kugira musho kwafasha kuba abantu kuko nibaza ko nimba ubwo rukundo aje kutubwira nibaza ko bigukomereza gose yubonye umurundi yavuye hari agashwa kuronka ayo mahera y'itike agashwa kuronka iyo visa mabigaca bihera aje ngahanya aje kuba umuntu asegerereza aje kuba umuntu yama mu nzoga aje kuba umuntu atukishe izina murundi ni gute mwafasha kugira abashoboye kuba abantu muri kino gihugu alors nkuko mwabivuze muri iki gihugu biroroshe cyane kudeprima biroroshe cyane ko bikugora kuko hari ama challenge menshi cyane hari ama challenge menshi gose kuko hariho systeme iki gihugu ikoramwo kandi ugomba kwikonforma niyo systeme iyo utararonka akazi ukironka impapuro uba ufise abo bita ba assistant sociaux canke ba assistante sociale bakujejwe bobo nabo bafise amategeko bagenderako kandi amategeko bagenderako niyo wewe bakwaplikako kandi bakwempoza kandi ari naho ivyo bagushakako canke bakubwira bitabihuye n'ivyo wewe wifuza kandi hari naho ivyo bagushiramwo bitaba bishika nukuvuga bigutwara mu nzira idashika nk'akarorero bashobora kugupropoza akazi gaheze ucuba bloke atakandi uzosubira kuronka facilement en fait usubira kumera nk'umuntu atanguye ya zero somehow ivyo bintu rero byose ni ibintu by'ama challenge bituma umuntu ahata sa vie canke aca à côté de sa vie hariho ibintu byinshi bikubloka hariho
urashobora gusaba ishuri demande d'admission bakaguha refus pour des raisons zitumvikana canke bo biyumviriye bisaba kugwana bisaba kunigana bisaba gusigura argumenta kugwana urumva ivyo byose rero ni ibintu justement vyerekana urumva ni ibintu vyerekana ko ubuzima bwo ngaha butoroshe hari aho ushobora kuja mu ishuri utararonka equivalence de diplôme n'akarorero ku ishuri bakakubwira bati tu étudies mais tu n'as pas présenté ton diplôme d'équivalence tu pars birasaba yuko uargumenta udefanda werekana birasaba yuko umenya niyo wowe ushaka kwiga umenya uti mbega ivyo nshaka kwiga nibihe donc nukuri sindakubesha ngaha biroroshe cane gose kurata ico ushaka urumva kandi na cane cane yuko ngaha hari amajambo menshi abantu bumva ibintu vyinshi kandi umwe wese agomba kwigira umu expert mu bintu yumvise mu bintu yumvise akaca akubwira ati nuko bigenda mugo ugasanga ntiyishuye wewe ico wewe wifuza ico wewe ushaka urumva ivyo bintu rero ni ibintu bitaba vyoroshe n'ivyo rero jewe maze imyaka nkora gufasha abantu gushira ubuzima bwabo ku murongo donc kumufasha kuraba mbega ukeneye iki urumva donc sinzi ko turahashika mubikora gute exactement est-ce que abantu nibo baza kuri bafite amabureau nibo baza baba basanzwe bahaza aho hantu ego wavuze ko abantu babwirabwirana mugabo baba bazi exactement ama service baje kuharonka canke n'ahandi nyene umuntu aza atazi nyene vyataye umutwe akabona kuza hama ikindi ca kabiri est-ce que baza bagishika canke baza babona ko vyanse bamaze bashitse ngaha anye babonye ko ubuzima batangiye kwanka babonye ama couleur y'ubuzima bwa vrai bon ngaha anye bakabona kuza canke baza bagishika. OK, alors ici il faut nuancer deux choses. Hariho akazi nsanzwe nkora kuva imyaka indwi irenga ndi engagement ni ijya association navuze ni association yakompanya aba réfugiés reconnus abantu bamaze kuronka impapuro baronse ivyangombwa abo bantu rero kubisanzwe ibahaba ababakurikirana exact kubisanzwe abo bantu baronse impapuro nibo baza vers l'organisation kwiyandikisha no kuvuga ico bifuza ico gihe rero bashika kuri reception bagaca mu zindi service de première ligne hama bagaca batungikira muri section emploi formation études iwacu bagaca bashikiwa iwacu nuko jewe fasha abantu du coup hariho abantu rero ukuntu bamenya association yacu ni de bouche à oreille ni kuri internet ni urumva urabizi umwamenye ikintu ubundi akakimenya buryo mugabo rero wumve twakira abantu bafise impapuro OK ariko nagira ndakubwira hariho abandi nabo bataba bararonka impapuro mugabo bakeneye kumenya hakiri kare ingene baba barapanga ubuzima bwabo ko hari ama etape baba barantisipa baba baramenya abo bantu rero batakigwa iwacu batari muri critères zo mu kazi iwacu hariho abantu baba baje regroupement familial hariho abantu bamaze kuba babirigi mugabo badagira akazi bagiye mu buzi kubera bimwe nawe kubwira umu assistante yamutwayeyo hanyuma bikaba bloqué hejeje nka contrat d'insertion et tout abo bantu rero bose baba bamaze kuba babirigi baba abakiri muri ntuzenya d'asile abaje par kuma famille abo bantu bose abarundi n'abandi nabo rero jewe nashiriyeho ishirahamwe giwanje societe nakreye ku izina ryanje fashisha abo bantu yo biroroshe Alex. Est-ce que birakorohera nibaza ko je me dis que umuntu amaze kuronka impapuro omo ngira ngo
gahoro gahoro aroroshe gufasha umuntu rero ariho akiza umuntu akiri karagwana no kuronka impapuro umuntu ariko ararondera akazi birakorohera ubikora gute? biranyorohera kubera nja muri realite y'umuntu nta bintu uganira nawe tete a tete. voilà exactement nganira nawe kandi ni vyiza ko umuntu burya iyo upanze ibintu byo mu buzima bw'iwawe no mu mutwe harapangika kuruta kubaho utazi ikikurindiriye ejo. Hariho abantu rero je nkunda bipanga hakiri kare bakavuga bati jewe bakaja muri d'abord akaja mu kwizera avuga ati je nzoronka ivyangombwa natwarabironka ubu rero ndakeneye mbe naronka ivyangombwa nzoba ngezehe nzoca nkora iki nk'akarorero nimba upanga muze wa kuzokwiga urakeneye gusaba equivalence ya diplome iri ubwoko bwinshi uyisaba ngahanyene muri Belgique. Muri Belgique isaba donc hari ubwoko butandukanye usaba ko agira umuntu ashaka kumufasha kumenya ati bisaba hehe bisaba yimeze gute exactement yimeze gute ushaka kwiga ibiki donc jewe rero nivyo ndakumviriza mu kukumviriza rero novuga ko hari ico no kwita bilan de compétences canke analyse de tes compétences hari bilan de compétences ufisiki wiziki ufise experience yihe hanyuma aspiration professionnelle nizihe uravyumva ivyo byose nkavyumviriza ivyo byose rero maze kubishira hamwe niho nca mbona ico umuntu akeneye nkaca hari naho atabazi ico ashaka abenshi vraiment none ibintu vyo ngana ntavyonzi erega abantu benshi bazi no baje ko bashika batoragura ubuzi bashika batora ubuzima aho rero babihenze cane nico gituma nukuri uje muri iki gihugu uri mushasha ni vyiza ko sindiko ndigirira publicité na gatoyi naho mugabo ni vyiza ko uhura n'umuntu azi ibintu vy'iki gihugu vya intégration professionnelle akakubwira uko bipanze uko bimeze quatre vérités ego vraiment hanyuma akicara azi icyo ategereza kubwira hari ikintu nukuri jewe kadanamubwira publicité kadayigire kubera ko ama vérité tuzi turi hariya si ama vérité ari ngahanye je namenye vérité ya centre maze gushika. Je savais pas ko hari amasantre y'impunzi arimwe n'abarundi benshi ngaha nari muri babantu maybe kumwe mu bizi ngaje ntavyo narinzi kandi shobora kuba ndi muri benshi batabizi bazi ko umuntu aje ngaha ashikaronka appartement ashikaronka inzu ashikaronka ahantu haba kumbe ndugu yangu ushika muri centre y'abantu ngene b'impunzi uryamana n'abandi bantu ivyo rero yuje utabizi somehow uraba perturbe muri wewe muri gute narinzi ko njibura narinzi ko nje mu matara narinzi ko nje nico kintu cambere kudeprimisha voilà narinzi ko nje ngene mu mubi bara mu ngene bibria kumbe naho ushitse uri chambre nganuku muri abantu bane toilette maybe ziri hanze canke ziri ndani ugasanga ahantu uvuye mu Burundi wari ufise akazi wari ufise ubuzima wari ufise ibi rero yuje utabizi utari informé atakintu kimwuzi c'est mieux ko au moins ushaka kuronka umuntu wose ari ngaha ashaka kubwira ati viriza bimeze gutya kandi mugabo byohera ni wabigenza uko unye uzoshaka kuva aho hantu ushaka kuronka ubuzima nko abandi baro ko abantu baronka ubuzima ngaha kuko si c'est pas seulement ama dépression c'est pas seulement abantu bafisi bazo mukana abantu bashoye kwintegra bien nka Alex rero je sais pas ngo kugira publicité mugabo numvume ngo numvume ngo umuntu wese ahubwo aje hano iyo shaka kurondera cyangwa kurondera abandi bantu bashaka gukora nk'ivyo mukora kugira ngo munavuga ururimi rumwe ko abantu si bose bazi n'ururimi ashaka kukumviriza mu rurimi rumwe mutahurana akubwira ati jewe mvuye hari bimeze uko nashaka kubiki mbega ngabona bikunda ko nshaka kubanda carrière yewe ncanje ndi obligé guhindura carrière uko ugira bagufasha alors mu bantu nibatse maze igihe bikora est-ce que mu bantu maze gufasha ugerageje kuraba nk'abarundi maze gufasha uraronka amatemonyage y'abarundi bavuga ati jewe naje ngaha anye bimeze gutya anye hanyuma maze kuyagana wewe ndabona ko hari ikintu cahindutse ku maybe kuvyo naje mfise mu cyangwa kuvyo nashoye kumenyera ngaha mu Birigi. Amatemonyage arahari cane nibaza ko abantu bazoja kuri link yanje bazoyabona
ariko arahari rwose. Uti gute? Muri bya bindi navuga byo gufasha abantu n'urukundo rwo gufasha abantu, naragerageje kubikora uko nshoboye mu kazi nkora ka misi yose, ntarenganije abandi bantu. Mugabo urumva nyene iyo ukunda abantu ubifuriza gutera imbere. Ni ukuvuga iki? Ku kazi nkora nagiriwe n'amahirwe rero muri Pôle emploi formation études hariho projet donc ndi manager wayo ijanye na partenariat n'ama entreprise a recruter. Hari ama entreprise dans leur politique sociale b'incluemwo gufasha aba réfugiés par exemple. Avuga bati twebwe dukeneye guha akazi aba réfugiés kuko tuzi ko ari public igora kuronka akazi muri iki gihugu. Twebwe hari ama entreprise arondera. Rero ku kazi wacu ni jewe ntwariyo. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga iyo ayo ma entreprise asabye abakozi, jewe nca mfata muri bamwe mumaze kuganira ikintu ca mbere nkora menyesha abakolege dukorana bama origine atandukanye dukora kose abarundi dukorana, harimo n'abandi benshi cyane, nkababwira ni muzi n'amakuru societe runaka entreprise runaka isavye abakozi, raba mu bantu mukurikirana ko ata abantu bari bakeneye bari compétent bakeneye bajanye nuko uravyumva. Je rero ku kazi abarundi ndabafasha cyane. Kubera iki? Kubera ko ndi umurundi avuga ikirundi, abashefu banje barakunda kuca bampa abarundi kubera hari abarundi batabi exprima neza mu gifaransa ngo bashobore kumvikana n'abandi. Je rumva bica byoroha ko abatuvuga igifaransa neza ndabumviriza mu kirundi nkafasha no mu kirundi. Bivuga ngo abarundi benshi baca birotruva bari wanje bwabuzi bwaboneka nca mpamagara wowe urafise akazi je nkaca mfata abakolege bampaye bwoko bwose n'abarundi evidama barimo nkaca ndabashiramo. Ni ukuvuga rero ni ukuri sukwitera amashurwe, kandi nibaza aha muri iki gihugu hariho nibaza ko hatabuza abantu 50 cankwe barenga bari mu buzi nafashije muri ubwo buryo, kandi banshimira ijoro n'umurango. Hari habuze abarundi bari mu mashuri meza bariko barayaheza, abandi bariko barayimiriza kuyaheza kandi banezerewe nafashije. Donc amatémoignage nibaza ko ivyo vraiment birahari, kandi s'abarundi gusa, hari aba équatorien, hari aba colombien, hari aba ghanéen, hari aba ukrainien, hariyo abantu batandukanye. Mfise ikibazo. Wavuze karati umuntu gutera imbere ngaha ni ruhara ahanini ni 1% igihugu kica kuba cyateguye systeme gufasha umuntu, mugabo 99% ni wewe n'umuntu yifasha gutera imbere. Biramaze gushika ugashaka gufasha umuntu akakunanira, wagerageje uburyo bwose cyane. Qu'est-ce que ça te fait? Birambabaza trop. Hari niyo abantu je mpora mbona nkavuga ni my goodness, uyu muntu iyo visa yaronse ipfumironka mwene wabo untazi, mugabo nkavuga nti uyu muntu nkabona ko il est en train de louper ama opportunité bikanja nko mu buzi nkora nko mu ndakubwira hariho amaka abiri ngira atatu uburorero ngira ndakubwira. Hariho umuntu nigeze kuronderera akazi, nda planifia rendez-vous d'entretien nawe n'umukoresha. Wa muntu ndamuha rendez-vous
ndamuha adresse ndamuha aja kwitaba gukora interview y'akazi kandi c'était sur plus ou moins sur 80% kw'akarongo hanyuma umunsi wa interview isaha ya interview umurecruteur arampamagara ati wa muntu arihe hanyuma wa muntu ndamuhamagaye nti uri he arambwira ati je ndarindiriye ko bampamagara what wow ngo je ndarindiriye ngo ne ko batampamagara ngo je nzi ko bankoresha kuri Zoom ubwo narayimubwiye ku telefone naranditse mail ivuga neza ingene azogenda n'ahazogenda donc ntiyakonsulse na mail ntiyagize gute cyo ni kimwe akaroro ka kabiri uwundi munsi nari mfise séance d'information nategerezwa kuri yo yari kuri vision conference abantu bari connect noneho umurundi umwe mbona ntiyikonekise ku isaha yo kugira yo kwiconnect ndamubuze ko ntamubona kuri ekran ndamuhamagara kuri telefone yiwe gwe acaravyuka avyose acari connect aca yiconnect ari muri boka et ça m'a fait très mal birumvikana akarero kanyuma kandi kababaje cyane ni umujene umwe nakiriye mu biro hama aha nibaza ko cyo twako nta numwe mvuga mu izina nibiki urumva voilà ni kugira bifashe abatwumviriza hama umujene arashika mu biro tamuraba asanga n'umuntu rumogi kwishe tabani burya bavuga ngo uwikoreye urupfu ntamenya ko agwikoreye hama rero ndaganira nawe ndagerageza kumufasha uko nshoboye je nkashaka kumwereka ibintu bishobora kumufasha bishobora kumuha akazoza kandi yari n'umujene akiri muto 22 ans 23 ans ubona ko afise son avenir devant lui ibiki hanyuma nkamubwira wapi none hanse atema manje ndamubaza ikibazo mbe burya urumva naravuye gato nagiye andero y'akazi ndiko ndakora parce que hari gihe ndamaza ndakubaze burya wazanywe n'iki ngaho iburaya ambwira ati narahunze ntiwahunze iki ambwira ngo bagira banyica ndamubaza none ndakubaza none nimba warahunze abagira bakwica ni kubera kugira wiyice we wenyine kubera kugira wiyice we wenyine ça n'a pas de sens ça n'a aucun sens rero hariho des cas décevants vraiment kandi nukuri no saba yuko abantu basamara muri ubwo buryo nukuri bogerageza bakigarura rero baje kora ko nibatse ko abantu benshi baje kurondera ubuzima je nama mvuga nti ubuzima c'est un combat ni combat quotidien umwanya wose nta ubuzima ntibwiza na gucyane rero iyo usamaye nabwo buragusha est-ce que mu bantu bahora bagira ibibazo psychologique mu Barundi barimo benshi canke turacari sociable turacaramukanya turacafashanya hagati yacu barahari bahora bagira ibibazo vyo mu mutwe kubera ko babuze ubuzi kubera ko vyanse complètement canke kubera ko babuze impapuro est-ce que barahariho babura impapuro y'Abarundi birashika bakazibura mugasi benshi cyane mu Barundi igishika rimwe na rimwe no guteba kuronka impapuro navyo biradestabiliza quand même mugabo kenshi barazironka kuko hari abantu muranumva ngo uyunga amaze ngo 10 ans ntaronka impapuro ngo abantu bose ngibaze ngo umuntu ngo baraje ngo niwe asigagira tourisme ngo niwe atembereza abandi alors que wewe amazi gihe ataronka impapuro abandi bararonse impapuro
nukuri c'est rare kuri iyi tariki turiko iki gihe turimwo ko hari umurundi ashobora kumara imyaka kuba amaze nk'imyaka ingana gutyo atararonka impapuro ça m'étonnerait birashika nta ma exception abura mugabo jewe nk'umuntu abikurikiranira hafi ndazi neza yuko ariko nabo nyine urashaka kubafasha bari muri ba bantu nyine bashaka kwegera kuko umuntu amaze 10 ans amaze 15 ans amaze 20 ans parce que disons que hari ama exception ashaka kuba bahari bishaka kuba byaranse kumva abantu ntibaronkera rimwe hari umuntu ashaka kuronka après 25 ans ashaka kuronka après 2 ans est-ce que nabo nyene urashaka kubafasha ukuntu biintegra parce que sinzi ko baba ari cyo kimwe no maze une semaine 2 semaines umuntu amaze imyaka myinshi kuva kuri 10 ans so korora kumufasha kugarukana icyizere kugarukana espoir kubona ko après tout nubwo vyanse mu myaka 10 ashaka kuronka ubuzima inyuma y'iyo myaka byose bivana n'ubushake bw'umuntu jewe ushaka wese ndashobora kumufasha kuko erega ndamufasha sur base y'ivyafise y'ivyiwe ariko ikibazo gikunda gushika ku bantu nk'abo gishobora gushika ntabo ndakira muga nuko babibaza ko bazi vyose babibaza ko ibintu byo ngamaze kubimenya vyose mugabo kenshi umuntu amaze imyaka nk'iyo usanga hariho ingorane kanaka afise zituma kumbure atari active byanka numva ni vyiza rero ni vyiza gutangura hakiri kare kwimenyereza gukora kwinjira mu buzima active reka rero ngere ku kibazo ngira ngo abantu benshi bari barindiriye bakumvirije bakumenye utanga ama service aya exactement ufasha abantu gute mubiki ryari hanyuma ubarekura ryari aussi est-ce que ni ryari uvuga ati uyu muntu ni bon arashaka ubunye kubandanya yifasha genre waramwakompanyije ubunye ni bon arashaka kubandanya donc ama service fashamwe abantu iya mbere nico nise projet professionnel et orientation projet professionnel orientation ico nico kiri vaste cyane mu ma service ntanga kubera iki kubera abantu bose bakeneye kwintegra professionnellement ils passent par là niho banza guca nibo babandi abademandeurs d'asile baba ba réfugiés reconnus batari wacu baba regroupés familial amaze kuba babirigi baba bagomba kwiyorienta abenshi rero ntibaba bametriza le monde de l'emploi en Belgique kandi kugira ushike kuri monde de l'emploi kugira ushike kuri emploi akenshi bica kuri formation jewe rero iyo nita projet professionnel et orientation nabo bantu baza bambwira bati jewe haro nk'umuntu ashobora kuza kukubwira ati jahubwira equivalence equivalence urumva kugira equivalence ne dit pas que ucushika kucushaka kuko ushobora gusanga deje ugirije na equivalence itagushitsa ku byo ushaka ifo kumenya equivalence ugirisha n'akarorero hanyuma ikindi naco no kumenya les métiers zofra akazi zitanga akazi kuko il ne faut pas gufata canke gushwazisa au hasard urashobora kwiga ikintu utazopfronsemwo akazi ça aussi c'est très important muri make rero jewe ikintu ndabafasha kudéfinir leur projet professionnel pas en passant par le bilan des compétences kumenya bo ico bafise hanyuma kumenya leurs aspirations professionnelles hama namara kumwumviriza ivyo afise ivyo ashaka tukaca rero tuja sur l'analyse yico yumva kimubereye ashaka vy'ukuri alors arashobora gushaka ico je mbona kidashoboka naho rero bikomereye burya iki gihugu utazi ngene gifonctionne utazi ibintu vyaho neza biragoye we kumenya réellement ikigukwiriye n'ikubereye
sino urashobora urashobora gutora nabi, urashobora guca mu nzira zidashika, urashobora kugira, ariko jewe maze urashobora gutera swata, ariko jewe maze kukumviriza ivyo ufise, ivyo wize, ivyo wakoze n'ivyo ushaka, jewe ndagufasha gutora un projet no kwita smart. Smart ni principe bavuga spécifique, mesurable, réalisable, voilà, et dans le temps, donc ikintu gishoboka. Du coup rero ntushobora, nk'ubu ndaguye nk'akaroro gasanzwe, urashobora kuvuga uti jewe nshaka kuba hôtesse de l'air, nkawe ozi ushobora kuza ngaha mubiri gukumva uri passionné par l'hôtesse de l'air, kandi nibisanzwe, ni normal. Mugabo il faut ko jewe ndakubwira ko imbere yo kuba hôtesse de l'air tu as besoin yo kubanza kumenya natation, il faut ko ubuzi koga, iyo ni condition kuba hôtesse de l'air. Il faut kuba uzi ufise permis de conduire, kuko aba hôtesse de l'air bashobora kuhamagara anytime, hari baragukeneye kubera ko uwundi yagwaye canke yagize iki d'urgence, donc ni ibintu nk'ibyo. Ubwo information umuntu aneglige alors que waba uri primordial. Rero ni jewe rero niyo ntunzenya niyo définition ya projet professionnel et la manière de le concrétiser, donc concrétiser un projet professionnel. OK. Nizo gusa? No, hari izindi nk'ubu ndaguye nk'akarorero nka gufasha yo nita aider les personnes démotivées à reprendre l'espoir, genre démotiver abantu bari gucika intege, kugira iki, uravyumva. Hariho muri psychologie ikintu bavuga ngo trouver la bonne chose dans les choses dures, dans les situations dures que tu as traversées, gutoramo ciza. Hariho abantu baba barashitse ngaha nko muri iki gihugu barakubititse, baciye mu nzira zibadeprimisha canke baramerewe nabi, urabyumva. Mugabo ugasanga barashitse ngaha baracitse intege, canke abo bajene nyene usanga bagiye mu biyayuramutwe, bagira iki. Je rero a force yo kwakompanya abantu bafise, abajene bafise ingorane nk'izo, abantu bafise ingorane nk'izo, ndashobora kubafasha, urumva, kubafasha gukemura canke gukabura leur motivation kugira bashobore kuba shaped, bashobore gusubira kumva bakunze gukora, voilà. Ya gatatu, hanyuma iyindi itajanye n'iyo public ndiko ndavuga ni service yadressa kuba entrepreneurs. Les entrepreneurs bamwe mu Burundi dukunda kwita les nouveaux riches, canke abantu bafise amasosiyete. Jewe ndakunda kuganira nabo, hari ndafisemwe abagenzi, ndafisemwe inshuti. Nasanze ikibazo ca mbere bakura naco canke bafise, na wewe wozoshobora kuba ubifise. Je suis pas nouveau riche. Urumva? Nuko usanga ndacaye muto. Mugabo bivuga kugira ngo ninatunga nze ndakurondera. Ya. Barafise ukuntu ozi bashaka kujera akazi kose. Aribo bonyene, aho ndimwo rero namba ari ivyo. Aribo bonyene ugasanga afise amatashe 1,5 million. Ugasanga umuntu ntafise umuntu aderega amatashe amwamwe. Il veut tout gérer tout seul. Ntafise umwanya wo kuruhuka, ntafise umwanya wo kuba pose, niyo ari agiye, none benshi bakunda kuja mu cayi, kunywa icayi. Mugabo ugiye kenshi kuraka ku cayi abafise amatelefone 2 cyangwa 3. Urumva? Kiza n'icayi naho gihora bakaja, urumva? Ugasanga basigaye umutwe ubaryo. Migraine z'umwanya wose. Parce qu'il gère tout seul.
kugeza naho usanga uti none aya mahera ariko aregeranya canke ariko arakorera ndisiri ko nzoyarya arisiri ko azoyarya je rero ndafasha ndafise naho mfasha n'ubu kuco no kwita l'échelle de remplacement hariho ikintu bita échelle de remplacement ni kuvuga kubigisha ingene bashobora kwirotira progressivement de toutes ces tâches bakora bonyene en déléguant certaines tâches à d'autres personnes bari formées babizigirwa bakabafasha mu Burundi nyene mu Burundi nyene no ngaha nyene muri Europe no ngaha nyene muri Europe aho rero ndimwo faut turonderana voilà il faut turonderana ngo je pense que onye ha des fois igihe ubu dafise choix uba wabuza abantu bashobora gukora ibintu uko bishaka nkuko wewe ubikoze gasanga des fois par la peur yo gutakaza ivyo wari warakoreye ivyo wari wararuhiye ugatusanga ubakuba oblige kuvyikorera ubwo bwoba rero nibwo je ndabafasha kwivanamwo en leur montrant des stratégies zishobora kubafasha ko bigenda neza même si batahari shaho ndayifonda kurondera kubera uzombura goye service ya hanyuma service ya avant dernier ni conseil aux études en Belgique et procédures exactement wari wayivuze kare kubafasha ico boshobora kwiga ico boshobora kwiga hariho n'abantu ushobafasha kurona impapuro ndashobora kuba effectivement procédure ndabereka d'abord hariho n'abantu baba bakiri mu Burundi mu Rwanda wayera bakeneye kurungika abana babo kwiga c'est important yo kumenya hakenewe iki hariho urashobora nko kugira nko kubanza par exemple kondera equivalence ya diplôme urashobora gusaba déjà admission ngaha ku ishuri runaka urashobora kuraba ibisabwa urashobora umaze kuronka admission guconstituer un dossier de demande de visa urashobora donc ndashobora kubafasha kuba conseiller sur les études novuga zikenewe haba ngaha canke handi zigezweho canke zibereye canke wanashaka batangamwo ama admission vyoroshe canke les meilleures écoles les meilleures universités à choisir izivyorosha izibigumisha tout ça okay ya service ya nyuma naho fasha ni préparation à l'entretien de motivation ou d'embauche no kuvuga abantu benshi bakeneye kuja gukora ama entretien d'embauche ama interview jewe ndashobora kubategura okay ndashobora kubagirira séance de coaching à l'entretien d'embauche kubigisha ingene bifata ingene bishura hariho meme n'amateste nshobora kubategura ko selon les interviews canke bagiye canke les tests izakazi bagiye gukora ivyo bita les tests psychotechniques canke les tests de motivation donc ivyo byose ni nshaka kubategura ko kandi sanzwe nkora je nibaza ko umuntu wese akaraba kino kigana ashaka kuba yumvise aho akeneye nanje deja niyumvise ndi mu Burundi urabironka n'umwanya ga Alex nutweca kibazo cyangwa kubaza urafise akazi ukora muri ya association yanyu ufise n'ibintu ukora ni byinshi gose deja après cette émission nibaza ko ushobora kuronderwa n'abantu benshi uri sure ko uzoshobora kuronka umwanya parce que ibyo bisaba umwanya umuntu ndakurondeye je nkavuga ati Alex ndakeneye ko tuvugana ndakeneye kufasha ifoko ndakuronka ifoko ushaka ko umwanya kukubwira unganirize umbwira ati bikore gutya rondera ngaha tujane ngaha ndagusabire tugire gutya na gutya est-ce que uzura umwanya kweri urabironkera umwanya cyangwa ufite abandi bantu mubikorana babashaka gufasha no ndabironkera umwanya kubera ko nk'ubu ndafise d'abord kuri site yanje ukuntu abantu bafata ama rendez-vous biri kuri site yanje ni kuvuga yuko nko mu ndwi hagati kuwa mbere kuwa kabiri kuwa kane no kuwa gatanu hariho amasaha abiri ndeserva umuntu nkamwakira do 17h30 à 18h30 kuwa mbere ubundi ashaka kumwakira 18h30 18h45 à 19h30 kuwa kabiri gutyo kuwa gatatu no munsi wanje na famille hanyuma kuwa kane ndashobora kugira ayo masaha abiri kuwa gatanu ndashobora gutanga amasaha abiri kuwa gatandatu
ndashobora gutanga amasaha abiri mu munsi wose, hari amasaha abiri nshobora gutanga muga atarenga. Kuwa Mungu ni umunsi wanje bien évidemment no gusenga na famille. Du coup c'est gérable, c'est gérable. Niba kubana benshi Oh, amasaha biraza amasaha 8 amasaha ubwo hari igihe ngira kazoca kaba akazi konyene. kazoca urumva ko bifite umhamagaro ku byo bikoranye nk'akazi à temps plein. Birashoboka. Mwana shimwe. Nashaka kubaza rero ko si woduha permis tugatanga nimero cyangwa ukitanga nimero zawe kugira ngo abantu bashobora ko abantu ndazi ngene nkorana nabo ndabamenyera ari gihe utanga information zose wabivuze mugabo bakavuga ati dushaka nimero tumwibwirire tumwivugishije twe twenyene. Est-ce que urashaka gukora gutanga nimero contact zawe canke tuzandishire mu commentaire si c'est possible hamwe niyo lien kugira abantu bashaka kubironka vyoroshe bashaka no kukuronka vyoroshe. Bazi kuvugire Ngora ndashobora kuzivugira. Sorry Caracagence, pardon. Numéro Donc numéro zanje ni +32 467 85 0015. subiramo Iyo niyo nimero yanje y'akazi. +32 467 85 0015. nibaza ko abantu bamwe bavuga ngo bari kure ngo bavuga gute wa mugani bavuga ngo kari kure ngo ehehe kirundi kiranse mbabarire cyane gose mwana ganda gushibira nibaza ko abacibwe bamaze kwandika nimero zagira bashoye kurondera babiborohere cyane gose. Hama Alex courage vraiment courage kora ko abarundi bari muri kino gihugu ni benshi cyane gose bazashaka kurondera bagira bashoye kubafasha déjà na reputation ni nziza mu bantu baravuga ati Alex umufasha abarundi Alex umufasha abarundi akora ngahanye urumva ko ubuho bagira barabana kumenya ari benshi. J'espère que uzoshobora kubakira neza ko bakubonye ngaha hama bigaca bigenda nabi nije bazotera amabuye nizera ko uzobafasha. Imana izodufasha kandi bisanzwe biri mu mutima wacu gufasha hamwe n'Imana byose bizogenda neza. Amina. Reka rero shimire abakunzi bacu badukurikiranye mwakoze kuturaba mwakoze kudukurikirana mwakoze kutwumviriza mwakoze gushaka ama commentaire kuvyo mwashoye kumenya n'ivyo ivyashoye kwa ndazi nimba ari n'ama information mwashoye kuronka amashasha muri kino kiganiro. Merci kwandika muri commentaire kugira ngo dutera intege. Hama yari uzira koze n'umutimiro wanje Alex nizere ko mwagiye n'ikiganiro kandi mubandanya muri abacu bataragira subscribe please yikore aha hasi fyonda akakengeri kugira ngo utumotive icambere ica kabiri udoshoye kuronka ama notification y'amamiso yacu bikoroheye gose. Ndabashimiye cyane naho utaha mu kindi kiganiro. Bye bye. Siren Vibes TV.